Abashingamateka n'abakenguzamateka bategezwa guterera umuganda wabo mu kwerekana ingendo nziza mu gihe c'amatora. Ni muri ntumbero ishirahamwe NTABARIZA ryatunganije mu ntara ya Ngozi inyigisho zo guhanahana ivyiyumviro ku bashingamateka n'abakenguzamateka, inyigisho zuguruwe n'icegera ca kabiri c'umukuru w'amashingamateka y'Uburundi Nkuru nziza. Shimirimana Jean Marie aserukira ishirahamwe NTABARIZA imbere y'amategeko aravuga igituma biyumviriye kuri abatowe n'abenegihugu. Abarundi nk'ishirahamwe kandi ryigenga riharanira inyungu za politike ko twuzuye neza ko abashingamateka barabatowe tukavuga tuti bafise ubwa mbere ijwi rigera kure kuko barabizeye abenegihugu twarabizeye. Uno munsi rero twakoranije abashingamateka n'abakenguzamateka kugira aya matora meza atagikenye arimwo kugira twigire hamwe icotuma amatora agenda neza cyane cyane ko muba muzi yuko abashingamateka aribo abarundi bizeye. Rero bavuga ko umwera uva ibukuru ugakwira hose. Twashatse rero ivyo tuzigira muri no nama kugira abashingamateka bariko baraja mu bene gihugu tubone yuko ata makimbirane cangwe ivyo kunyinyurana. Mnazi yuko amatora barimwe imigambwe itandukanye none abashingamateka n'abakaba bava mu migambwe ibitandukanye. Tubanze turabe daboro ko imvugo yabo irimwo kutanyinyurana. Nitwasanga harimwo kunyinyurana abahinga barafise ukuntu bateguye bazobereka amatora meza ukuntu ategurwa no kuva mu ntango no gushika mu mpera yayo. Kuko twahereye ku bajeje bavuga ko iziza guhona zihera mu ruhongore none munsi haramukiwe banyakubahwa inama nshingamateka na nkenguzamateka. Twahereye ku bajeje bavuga ko iziza guhona zihera mu ruhongore none munsi haramukiwe banyakubahwa inama nshingamateka na nkenguzamateka. Kandi tukaba tuvuga tuti inzego zose baba abanyamigambwe baba abanyepolitike bandi uzoza wese atugana yipfuza inyigisho nk'izi ishirahamwe NTABARIZA abahinga bariho wo kugira amatora atekanye yaba ya 2020 yaba na ya 2027. Ivyo vyose tuvyitegurire kugira igihugu cacu camemwo amahoro n'umutekano atanjyane ziri muri kino gihugu. Ishirahamwe NTABARIZA niho twoba dutekanye. Umuhinga yatanze icigwa co kubijaye no gukinga amatati bidaciye mu nguvu Emmanuel Nibayubahe asigura ko mu gihe cose abantu boba hari ivyo badahurizako bokwama bitwararika kuja inama n'ingingo. Ahanini muri ibi bihe vy'amatora harakunda kuba amatati. Ishirahamwe NTABARIZA na twebwe abahinga bari bahaye ico gikorwa. Twashatse yuko abashingamateka n'abakenguzamateka bomenya neza ko mu gihe c'amatora hashobora kwaduka amatati none bokora iki kugira ngo bashobore kuyakiranura bidaciye mu nguvu. Nico cigo rero twatanze ahanini twahagaze ingene amatati yaduka ingene akura hanyuma amaze gukura ingene yibonekeza n'ingene abantu bashobora kuja hamwe bakayatorera umuti mugabo hatabayemwo guhohoterana canke gushiranako. Ahanini rero twahagaze kuri ivyo cane cane turababwira yuko amatati yadutse bashobora kuja hamwe bakagira ibiganiro cane cane ikiganiro kitarimwo guhohoterana. Ahandi naho binaniranye bigashika kure abantu bakaraba umuhuza akaja hagati agashobora kubafasha kugira ngo amatati yadutse cane cane nk'ayafatiye ku matora canke muri bibiri nyene vy'amatora barondere nk'umuhuza ashobora kuja hagati akabafasha kugira ngo abantu ntibaje mu njyane abantu ntibaje mu bihe bidasanzwe vy'amatati. Nkuru nziza avuga ko izo nyigisho zaje mu gihe nyaco kandi ngo ari ngirakamaro ku batowe n'abenegihugu kuko ngo rero nabo bama hafi yabo. Nk'abaserukira abenegihugu izi nyigisho zije hageze zizodufasha kuko ubuhonyene tuzironse mu gihe turi mu karuhuko. Ivyo twize rero ivyo za guhanahana kw'ivyiyumviro canke ivyo za kwiyemeza nivyo tuzogendera nk'abaserukira abenegihugu. Hama kandi ikindi tutogenda tudashikirije nuko bavuga ko umwera uva ibukuru ugakwira hose. Abaserukira abenegihugu twigejeje neza
twifashe neza muri no bihe by'amatora nta nkeka ko n'abenegihugu bazotugirira umwizero bagaheza nabo bagatunganya amatora atekanye atagikenye atakwinubana maze Uburundi bukazoronka inzego zose ko zitekanije uko twabiteguye dufatiye mu ntererano y'umwe wese. Ishirahamwe ntabariza risanzwe ryitaho agateka k'abanyororo n'imiryango yabo rikaba rikorera mu gihugu c'Uburundi kuva mu mwaka wa 2011.